Mu matohoza radio RPA imaze iminsi ishikiriza vyaragaragaye ko ubukene bw'igitoro bwugarije Uburundi n'abarundi butegwa n'umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE ubwiwe agaca akoresha imvugo z'ibihushane zitandukanye mu gusamaza abarundi n'inzego zigihugu. Ivyo akabikora kugira ngo akingire ikibaba umukenyezi wiwe Angeline NDAYUBAHA akoresha ishirahamwe afise nk'umutahe prestige mu manyanga yo gusahura amafaranga y'umurengera mu kigega c'igihugu. Ivyo mbere akaba ari navyo vyatumye Président NDAYISHIMIYE akura banki nkuru BRB mu kibanza yahorana akayitwara kuyigira kimwe mu bisata bitwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Abatari bake baribuka ikugwa n'ipfungwa ry'uwahoze atwara banki nkuru BRB murengera ntwari aho vyavuzwe ko yazize ivyo yabwiye abafasha Uburundi kubijanye n'amafaranga mva makungu y'umurengera ishirange prestige ryasahuye kugira ntabanda yamena amabanga. Uwo yahoze arongoye banki nkuru BRB murengera ntwari yaciye akugwa mu munyororo mu kanya gato, ubu akaba yidegemvya mu gihe yari yagirijwe ivyaha bikomeye vyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ariko rero Evariste NDAYISHIMIYE n'umukenyezi wiwe sibo bonyene bari inyuma y'ubwo busuma n'ubukene bw'igitoro. Umuyobozi mwishikira mu biro kwa Président General Aloyse Sindayihebura hamwe n'ubutwara urwego rw'iperereza General Ildefonse Habarurema barakoresha inzego zigihugu nabo nyene muri ubwo busuma bw'inyegeje nyuma y'ubukene bw'igitoro. Amakuru dukura mu banki nkuru BRB no mu bushikiranganje bw'ihigaga ca leta amenyesha ko abo bageneral uko ari babiri bakoresha inzego zigihugu mu kuziha amategeko bavuga ko ari ku nyungu z'umutekano w'igihugu. Uhagarariye ku mugaragaro ishirahamwe Prestige Investment akaba ari umunyarwanda Bonaventure Hakizimana. Ariko amakuru RPA imaze kuronka yemeza ko hari n'abandi bantu batazwi gushika ubu bahora bakoreshwa mu gushira imikono ku nyandiko zikoreshwa muri ubwo busuma.